Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Nyongeko. Amahoro iwanyu bakunze mwese ba radio RPA ijwi ry'abanyagihugu turi ku munsi wa kane genekerezo rya kane Rusama umwaka wa 2023 kaze mukurikire amakuru twabateguriye ndahera kuri zino ngingo nkuru ashimikiye ko Leta y'u Burundi iragirizwa gukorera ubwicanyi ndengera butungane abanyagihugu hamwe n'ayandi mabi ajanye niho nyangwa y'agateka kazi na muntu byashikirijwe mu isuzuma ry'inama ya ONU kuri uyu wa kane yabereye i Geneve mu gihugu cy'u Suisse aho ni mu gihe Leta y'u Burundi yo yemeza ko yateye intambwe muri ico gisata. Abakozi bo mwishirahamwe rihingura amazi Rodia Food Products bavuga ko agateka kabo kariko karahonyangwa n'abarongo iryo shirahamwe biciye mu kubima imishahara hamwe n'utundi turusho bari bagenewe navyo nyene turaza kubibashikiriza turababwira n'ibijanye n'indwara yateye igiterwa c'igitoke muri komine Vyanda intara ya Bururi ico giterwa kikaba kiriko kirahona mukanya inkuru imwe ukwayo. Ndasubiye kubaramutsa urubanza rwakiri umenyesha makuru Floriane Irangabiye ngo ni gitutsi ku gihugu c'u Burundi bivugwa n'umenyesha makuru Alice Hakizimana yahoze arongoye uruganda rw'amakuru rwa Radio Bonesha FM. Alice Hakizimana hamenyesha ko ifungwa n'urubanza baciriye Floriane Irangabiye ari ubutumwa leta ya Evariste Ndayishimiye ihaye abamenyesha makuru bose b'abarundi yaba abari mu gihugu canke abahunze ko hari umurongo bwaciye kandi ko mu gihe hogira uburenga hari ibimurindiriye kurikira Alice Hakizimana umumenyesha makuru yahoze akorera Radio Bonesha FM. Ibijanye n'uru rubanza rwa mugenzi wacu Floriane Nakamaramaza ni gitutsi ku Burundi. Umumenyesha makuru yagirizwa gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu no gusumura urusaku ku bijanye n'u Burundi asumira urusaku Rwanda ngo aganakorana n'imigwi yitwaje ibigwanisho. Ivyo nukuri ni kinyoma cambaye ubusa kandi uno munsi umuntu aravye ubutegetsi bushobora kurementaniriza umuntu ibintu nk'ivyo aribaza ingene umuntu ashobora gukora uwo mwuga mu Burundi mu gihe ubutegetsi ataco bwa bushibanga bushobora gufata umuntu bukamufunga bukamucira imyaka 10 y'ugufungwa atakintu yagirizwa kubera irementanya. Nurumva rero ko bigoye gukorera uwo mwuga mu Burundi ni ibintu biteye ubwoba kuko ushobora kugirirwa nabi, ushobora gufatwa ugafungwa, ushobora mbere no kwakwa ubuzima. Jewe ndavye ifungwa rya Floriane n'imyaka 10 bahejeje kumucira ni message leta y'u Burundi irungikiye abamenyesha makuru kubwambira abamenyesha makuru bari Burundi kubabwira bati ntimufise uburenganzira bwo kuvuga ivyo arivyo byose cyane ntimufise uburenganzira bwo kuvuga ivyo leta y'Ubujumbura idashaka ahandi ho murabona ibizobashikira. Iyo message nyene mbona abayirungikiye abamenyesha makuru bari mu mahanga avuga bati hamwe mwohirahira mugataha mu gihugu canyu murabona ibizobashikira. Jewe rero mbona ibijanye no kumenyesha makuru no munsi n'ukuri sinovuga ko ubumenyesha makuru bwapfuye mugabo buriko buragoyagoya kandi bugeza hatemba. Alice Hakizimana yahoze ari umumenyesha makuru wa Radio Bonesha FM. Urubanza sentare subiramwe imanza yo muri komine Mukaza iheruka gucira umumenyesha makuru Floriane Irangabiye ngo ni ikimenyetso kigaragara cerekana ko ubwigenge bwo kumenyesha makuru mu Burundi buri kure nk'ukwezi. Ivyo navyo bishikirizwa n'umushingwa manza Gustave Niyonzima aho kubwiwe abona ko ivy'ubwo rubanza vyerekana neza ko mu Burundi atabutungane buhari kuko bigaragara ko bukoreshwa mu guhahaza abatavuga rumwe na leta. Dutegeye umushingwa manza Gustave Niyonzima. Ni ibintu rero bigayitse biteye isoni bituma n'ishusho y'igihugu c'u Burundi imera nabi
twisunze urubanza sentare isubiramwo imanza rakuru d'apere do Mukaza yemeje rwa mbere rwari rwakatiye imyaka 10 umumenyesha makuru Florian Irangabiye ni ibintu bitwereka ko ubwigenge bw'abamenyesha makuru buri kure nk'ukwezi kandi n'ibintu biza bigaragaza ko ibintu vyinshi vyama bivugwa n'abategetsi uhereye no ku mukuru w'igihugu ko hari ubwigenge bwo kumenyesha makuru la liberté de la presse la liberté d'opinion et d'expression ari ibintu biri kure nk'ukwezi ivyo bavuga ku munwa atariko biri mu bikorwa biriko birarangurwa rero uwo mwuga waba ukumenyesha makuru turabona ko ubwigenge bwawo mu Burundi buri kure nk'ukwezi kandi inkurikizi tukabona yuko ibidashimisha leta cane cane abamenyesha makuru bari hagati mu gihugu batazoshobora kubivuga bakama bemera ivyo babatanitse rero bikaba ivyo navyo bituma amategeko no kuyagendera muri uwo mwuga wo kumenyesha makuru zoba ari karahonyangwa. Ikindi naco twovuga nuko uravye ubutungane ingene bumeze biguma vyerekana cane ko bukoreshwa n'urwego shingwa ntwaro le pouvoir exécutif nta bwigenge bwabo buriho n'ibintu biboneka cane tubona ko rero ubutungane ari igikoresho c'ubutegetsi babakoresha mu kugwanya uwo wese atavuga rumwe na leta kandi ku Burundi naho inkurikizi zikomeye cane nuko mu misi yahera bari baronse ico bita statut A muri Conseil des droits de l'homme ko bagize co twokwita amelioration mu bijanye n'agateka kazi na muntu n'ibindi ariko birashobora rero yuko basubiza hasi kubera inyifato mbi irikiraba mu kugwanya abo bose batavuga rumwe na leta cane cane abaharanira agateka kazi na muntu. Uwo yamushingwa manza Gustave Niyonzima. Hagati aho rero leta y'u Burundi yo ivuga ko yateye intambwe iboneka mu gukingira agateka kazi na muntu kuva mu mwaka wa 2018 ariko uno munsi i Geneve mu gihugu c'Ubusuwisi mwisuzuma ry'inama ya ONU ijanye n'ingene ako gateka kazi na muntu kifashe mu gihugu leta yagirijwe ubwicanyi ndengerabutungane hamwe n'irindi honyangwa ry'agateka kazi na muntu. Emile Nibasumba. Bimwe mu bihugu vyari mwisuzuma ry'u Burundi i Geneve mu Busuwisi kuri uwa kane vyavuze ko bitewe impungenge n'ubwicanyi ndengerabutungane burangwa mu gihugu, ugufungira abantu busa, ukubuza abaharanira agateka kazi na muntu kwidegemvya mu bikorwa vyabo hamwe no kubuza abanyagihugu basanzwe uwo mwidegemvyo. Ivyo bihugu vyasavye u Burundi kwisubirako bukanagira amatohoza yihuta kandi adahengamye ku mabi yose akogwa bukanahana abayako. Ibihugu bimwe bimwe vyovyo vyasavye Burundi gusinya amasezerano mpuzamakungu akinga ibijanye no kunyuruza abantu bakabugwa irengero. Uwararongoye umugwi waserukiye Burundi muri iyo nama Imelda Sabushimike umushikiranganje arabi ibijanye n'agateka kazi na muntu yavuze ko Burundi bwateye imbere cyane mu bijanye n'agateka kazi na muntu ugereranije n'igihe cy'isuzuma riheruka mu 2018. Imelda Sabushimike yavuze ko amatora yo guhindura ibwirizwa shingiro yo mu 2018 hamwe n'ayandi yakurikiye mu 2020 yakurikije amategeko kandi aba mu mwidegemvyo ntangere. Yavuze kandi ko igihugu cyateje imbere igisata c'abakenyezi n'icugwaruka mu kubashingira amabanki. Abaserukiye leta y'u Burundi bavuze kandi ko ikibazo c'abana bo mwibarabara leta iriko iragitorera umuti mu kubasubiza mu miryango no kugwiza inyigisho kugira ngo ntibasubire mwibarabara. Bavuze kandi ko leta ibandanya kwigisha abana ku buntu kandi ko ibitsigiri by'abaja ku ishure ziyongereye hagati mu gihugu atari mu bisagara. Kuri ivyo bijanye n'amashure ibihugu bimwe bimwe byasavye ko nabigeme bibungenze bohabwa uburenganzira bwo kubandanya amashure. Ibindi Burundi bwasabwe no gukorana neza n'inzego za ONU ziraba agateka kazi na muntu harimo intumwa zidasanzwe, gufuta amategeko ahana abahuza ibitsina babisangiye, gukingira abanyamwema, guha uburenganzira bungana abahungu n'abakobwa mu bijanye no gutorana hamwe no kurandurana n'imizi amaba afatiye ku gitsina yabaye ndanse mu gihugu. Ku munsi wa gatatuza bikaba bitegekanijwe ko ivyasabwe leta y'u Burundi bizotororokanywa bikemezwa hanyuma leta y'u Burundi ikazoheza ikagira ici bivuzeko.
Arakoze Emile Nibasumba. Abantu barenga 50 barapfuye mu buryo butandukanye mu kwezi guheze kwandamukiza, abarenga 10 bakorerwa mabi afatiye ku gitsina hamwe n'abarenga 70 bahagaritswe hadakurikijwe amategeko. Mu cegeranyo c'ukwezi guheze cyashizwa habona kuri uyu wa kane umuhari iteka uharanira ibahirizwa ry'agateka kazina muntu mu Burundi urababazwa no kubona ibiziga bitogwa bica bihambwa gihutihuti atamatohoza abanje kuba. Ejide Havugiyaremye ajeje igisata cyo kumenyesha amakuru mu muhari iteka. Umuhari uharanira agateka kazina muntu iteka wasohoye icegeranyo c'ukwezi kwa ndamukiza mwaka w'2023. Muri ico cegeranyo agateka kazina muntu kifashe uko gukurikira: abantu 56 nibo bamenyekanye ko bapfuye, muri abo 17 bakaba bahitanywe n'imyuzurira ivuye ku mvura nyinshi yaguye. Abantu 26 muri abo bakaba batowe ari biziga. Muri ico cegeranyo turasangamwo abantu 17 bakorewe amabi afatiye ku gitsina, abantu 8 baborejwe igufa, abantu 4 banyurujwe barabugwa irengero, n'abantu bagera kuri 77 bahagaritswe bidaciye mu mategeko. Bamwe mu bagirizwa ayo mabi akaba ari imbonerakure, abapolisi, abakozi b'igendereza, abasirikare n'abajeje intwaro. Muri ico cegeranyo dusangamwo abanywanyi 3 b'umugambwe CNDD-FDD bishwe, abanywanyi 5 b'umugambwe SNL baborejwe igufa, n'abanywanyi 3 b'umugambwe SNL nyene bahagaritswe bidaciye amategeko. Ico cegeranyo kiragaruka ku bibazo bijanye n'ubutungane, gutwara neza n'umutekano. Umuhari iteka ukaba urajwe ishinga n'ibiziga biguma bitogwa hirya no hino mu ntara z'igihugu, kandi akenshi ntihagire amatohoza akogwa. Bikaba vyarabonetse yuko iyo ivyo biziga bitowe abajejwe intwaro baca bihutira kubihamba batarindiriye yuko amatohoza akogwa. Umuhari iteka ukaba urangiza ico cegeranyo ugira ico usavye abo bose bafise ico bashobora gukora kugira bagarukire agateka kazina muntu gasanzwe kifashe nabi. Uwo yari Ejide Havugiyaremye ajeje igisata cyo kumenyesha amakuru mu muhari iteka uharanira ibahirizwa ry'agateka kazina muntu mu Burundi. Nyuma y'akanya gato amakuru twabateguriye arabandanya. Muri politiki abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi CNDD-FDD baridogera abajejwe intwaro mu nzego zo hasi muri komine Ntega intara ya Kirundo ku gikorwa kiriko kirarangurwa mwibanga cyo kwandika umwana wese atarakwiza imyaka 18 kugira ngo aze yitabe amatora. Abari muri iyo migambwe bakabona ko umugambwe CNDD-FDD uri kurategura umukenyuro wo kwiba ayo matora. Idonido na Eric Niyonzima. Kamwe mu turo dutangwa ku bijanye n'urusasuma ikirakogwa na bamwe mu bajeje intwaro mu nzego zo hasi mu CNDD-FDD ni mu gacimbira inyugariro umutumba wa Kigina ni muri komine Ntega intara ya Kirundo. Nkuko bivugwa na bamwe mu bari mu migambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi ngo bariko barandikwa n'abana bari munsi y'imyaka 18 mu ntumbero yo kwitegura amatora yo mwaka wa 2025 nkuko bivugwa n'umunyagihugu. Irasasuma bariko barikora umugambo wacu kugira ngo bitegurire amatora 2025. Uruga iyo raporo itangwa n'abakuru b'agacimbiri n'umukuru w'agacimbiri batamwizeye ikikora n'amashingiro bizeye babahawe ikaye bakoyandika abana b'imyaka 16 bataratora karangamuntu nibo bariko barakorwa iyo barasoma kakozwe n'umukuru w'umutumba yitira ku muhana abaza amazina y'umwana n'imyaka afite bagaca bamwandika kandi bagasoma ibikikora mu gihugu cose. Kubw'ayo makuru nyene atangwa n'abo banyagihugu umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu mu rugendo yari yagize aho muri komine Ntega ngo yasavye abari muri uwo mugambwe gukora ibishoboka vyose ngo batahukane intsinzi muri ayo matora. Itangazo murabona ko umukuru w'umugambwe w'urwego rw'igihugu yatugendeye na zone yacu ya Murongore sinzi ko hose ngo niko vyagiye biraba kera no gufata ifoto canke ugafata ivyo ariko aratubwira ko dutegereza gukora ibishoboka kugira intsinzi ya 2025 ntiduce umwanya w'intoki. Niyo mpamvu rero izo raporo ziriko zirakorwa mu gihugu cose ubijejwe ariko arakurikirana urwo rutonde witwa Eric Nitunga niwe ajeje gukurikirana icyo gikorwa cyo gukora iyo basasuma. Mu ruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka Pierre Claver Nyabenda umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD ku rwego rwa komine cyo kimwe na Pierre Claver Mbazabugabo umusitani wa komine Ntega kugira bagire ico babivuzeko. Eric Niyonzima urakenuye mu gisata c'intwaro. Imyidogo ni myinshi mu bakozi bo mwishirahamwe rihingura amazi Rodia Food Products bavuga ko agateka kabo kariko karahonyangwa n'abarongoye iryo shirahamwe ni mu gihe umukoresha wabo agomba kuba
kubatwaza umukazo mu kubagenera imishahara uko avyifuza arenze ku mategeko y'igihugu n'ayagenga iryo shirahamwe nyene. Inkuru twateguriwe na Josiane Muzaneza. Ishirahamwe Rodia Food Product ryatanguye guhingura amazi mu mwaka wa 2003. Abarundi benshi barizi ku izina rya Kinju, izina ari naryo ryahawe ayo mazi bahingura. Nyene ryo yitwa Justin Mafunsi, akaba risangiye n'umupfasoni wiwe hamwe n'abana biwe babiri, harimo uwitwa Ndayizeye Gael ari na ubu asa n'uwurirongoye. Rigishingwa abakozi batari bake bariruhukije kuko ryaronkeje akazi abatari bake, ariko uwo munezero wamaze umwanya urumerumara kuko ivyo bemerewe bagitera umukono ku masezerano y'akazi vyabaye amasigara cicaro. Inyuma y'imyaka 200 iryo shirahamwe rimaze rivutse, hakaba hari ivyo mbere batarigera bahabwa. Isoko ryacu muri iryo shirahamwe rimenyesha ko n'ivyo bari barahawe mu myaka 10 ya mbere bahavuye bavyakwa, no kuvuga kuva mu mwaka wa 2013. Ivyo navyo ni nk'ibijanye n'uturusho tw'uburaro, indemnité logement mu gifaransa, uturusho tujanye n'amasaha y'ijoro, majoration du travail de nuit mu gifaransa, uturusho tujanye n'amasaha bakora y'agasunuzo, heures supplémentaires mu gifaransa, ibijanye n'uturusho two gufungurirwa, indemnité cantine ele mu gifaransa, uturusho tujanye n'impanuka bashobora guhura nazo bitewe n'akazi bakora, arizo indemnité de risque mu gifaransa, hamwe rero n'ikibazo kijanye n'ingene baharurirwa amasaha bakoze, calcul de la moyenne horaire mu rurimi rw'igifaransa. Ivyo mbere bikaba vyarateye impari gushikaho mu mwaka wa 2017 abo bakozi bafata ingingo yo kuja kwitwarira umukoresha wabo mu gisata kijejwe abakozi n'akazi, inspection du travail mu gifaransa, ariko birasendwa ko babumvikanisha gushikaho baja kwitwara muri sentare rabi vy'akazi ariyo tribunal du travail. Inyuma y'imyaka igera kuri 6 urwo rubanza ubu rukaba rugeze muri sentare nayinyuzwa. Aho hose abo bakozi bakaba batarigera batunganirizwa canke ngo batumwe ko kuburana ikibonanye n'ababakoresha, confrontation mu gifaransa. Mu makuru yacu yo hanyuma tuzobagira ku muriri ingingo imwe yose abakozi b'iryo shirahamwe bitwariye ko umukoresha wabo ariwe Rodia Food Products hamwe n'amategeko yagiye arahonyangwa nkana. Josiane Muzaneza urakoze. Amazi y'uruzi Rusizi atera yiyagurira muri zone ya Gatumba komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura. Abanyagihugu baho bakaba batakigira ayo bacira nayo bamira, ubu ngo kubera ari mu gihe c'imvura n'ahatari bwashikirwe hatanguye kuvogerwa n'amazi yahigaruriye akaba ariko ararenga nibarabara. Abanyagihugu bagasaba abajejwe intwaro n'abandi bose bafise umutima w'urukundo kubagarukirako. Mari Ange irakoze. Abanyagihugu bo muri zone Gatumba ntibakigira ayo bacira nayo bamira. Muri kino gihe c'imvura barara nibuca kuko amazi y'uruzi Rusizi aguma abasatira. Aha bari bamaze imisi mwibarabara, ijoro ryakeye ngo amazi yasubiye kubatera nk'uko uyu munyagihugu yavyiganiye RPA. Abantu nabo bahora bamwe mwibarabara, bamwe bararonse aho baja kubaka amahema, abandi nabo baracari ngaho mwibarabara, ariko ntituzi uyu munsi naho bahava biyongera ko abari basanzwe bari muri izo ngo zitari bwahashikimwe amazi. Uyu munsi amazi yahashitse baca bava muri izo ngo zabo gutinya inzu ntizibahenukireko. Nk'uko ayo makuru abandanya bimenyesha ngo amazi yatandukiriye n'ibarabara. Abanyagihugu nabo barajuragiritse, ntibazi ico bafata n'ico bareka. Aho bari n'ubundi amazi yahaciye cyane rwose, mbere niho yatanguye kuja bukira ibarabara. Ubu ntitumenye rero ukungene baca bavyifatamwo, ko bariko baratera utuntu twabo twari dusanzwe tubika ibarabara, ari tumeza bahora bayanyirako utuntu. Abenshi ni ukuvuga barazuragirika, ubona bamwe baduga abandi bamanuka, ntushobora kumenya iyo baja n'iyo bava. Ababishoboye nabo baja kwipangira amazu mu bisagara, abandi nabo bakaca bagenda fata indaro bagenzi babo. Abo banyagihugu bari mu kangaratete basaba abo bishobora bose kubagarukirako. Tubibutse ko imyuzurire y'amazi y'uruzi Rusizi yatanguye gutera mu mihana y'abanyagihugu kuva mu ntango z'ukwezi kwa kane. Hari indwara yateye igiterwa c'igitoke mu ntara ya Bururi komine Vyanda neza na neza muri zone ya Binyuro. Iyo ndwara imaze imyaka yaba 5 yatumye ico giterwa gihona. Abanyagihugu bo muri ako karere bavuga ko imitumba itari mike isigaye igaragara muri kino gihe. Abari basanzwe batunzwe n'ico giterwa barifumbereje, bagasaba abajeje gisata c'uburimyi n'ubworozi kurondera imivyaro irinda iyo ndwara kugira ngo ico giterwa gisubirizwe. N'inkuru ya Elvis niyo mwongere. Iyo ndwara y'ibitoke igisibije mu ntara ya Bururi imaze imyaka igera kuri 5 itanguye kuyibonekeza
nk'uko isoko ryacu ibururi ribimenyesha ngo abanyagihugu baratangazwa no kubona ico gihe cose abategetsi ataco bigeze bakora ngo bayigwanye kandi bayimenye ikihashika. Uyu munyagihugu waho yaganiriye na RP yamenyesha ko ikomine yakariwe cane niyo ndwara ari komine Vyanda. Iyo ndwara ko yaza ikagwara irahona cyane cyane ku mitumba ya Mpunda ya Binyoro ya Gihinga. Iyo ndwara yaramereye nabi cyane imitumba isigaye igaragara. Icyo kibazo abajeje intwaro bakimenye haba ku bajejwe uburimyi muri komine Vyanda ndetse no ku rwego rwa province. Icyo bahanura abenegihugu kwari ko baraba babona igitabo gifashwe bakababwira ko baca bakirandura kugira ngo ntikibandanye canduza ibindi. Abanyagihugu bavuga ko batabona ingene muri kino gihe bagiye kubaho kuko ico giterwa arico cari gisa nikibabeshejeho kuko arico bikora ko cabasahiriza cane. Igitoki carasahiriza cane, haba ibitoki vyo gufungura vyo gukanya baravyikora ko mu kubidandaza, inzoga z'urwagwa bagashora, ivyo bigatunga imiryango, abana bakiga ibindi bakanywa, ndetse no mu bintu vy'imanza vyarafasha cane. Ariko uyu munsi abenegihugu bari mu kangaratete kubera ico gitoki cabafasha batakironka. Bamwe mu banyagihugu bahivyanda baganiriye na RPA babandanya bamenyesha ko naho biruko ukutitaho kugwanya iyo ndwara bigaragaza ko leta ititayeho abanyagihugu bato bato kuko ibishobora umuntu umwe ku giti ciwe bitonanira leta. Ari nk'umugwizatunga yoba yaragize ubushakashatsi arazana imivyaro aza kuyigurisha muri komine ya Vyanda, bavuga ko ari ibitoki ngo birinde iyo ndwara, umuvyaro n'uwagurwa 2,000. Mu gihe basanzwe bugarijwe n'ubukene bwo gukora amakara bugata, abanyagihugu muri komine Vyanda hamwe n'abo mu ntara ya Bururi muri rusange basaba leta gukora uko ishoboye ikabaronsa iyo mivyaro ku buntu, bidashobotse ikabagurisha ko ku giciro kitavuna. Elipis niyo mwungere urakoze. Isuku rike niryo rirangwa mu kibanza cahinduwe ico kubagiramwo inyama ni muri zone Ruziba komine Muha mu gisagara ca Bujumbura. Bamwe mu banyagihugu baho bamenyesha ko batewe impungenge n'iryo suku rike bagatinya ko rizobakwegera indwara. Inkuru tubaza Eroge Divin Remesha. Ikibanza kibagirwamwo inyama muri quartier Ruziba ya komine Muha kirangwamwo isuku rike. Ivyo nibivugwa na bamwe mu banyagihugu bahegereye, banamenyesha kandi ko mu gihe c'imvura hoho umwanda uba mwinshi. Abahakorera bahazanywe inyuma yo kuyimugwa babwirwa ko bagiye kubakirwa ahandi gushikana y'amango batarajanwa. Aho abantu bahora bagira ni iruhande y'uruzi rwa Mugere. Aho rero iruhande y'uruzi rwa Mugere ho hari na mitende kuko hariho n'igihangare cubatse. Baca bayakuraho bagenda uvuye ku ikaburimbo aho bahora bagira ubwa mbere, hoba hari nk'urugendo rw'ibirometero 2 kugira ngo ushike aho bari bashize amacuniro, ahantu munsi y'ibiti by'imisuna hatagira amazi, nta kintu na kimwe kigaragaza ko hari amacuniro kihari, ni nko mw'iyarara. Hejuru y'ivyo ico kibanza kiri mw'isuku rike ntikinakwije kandi n'ibindi bisabwa kugira ngo ikibanza gishigwemwo amacuniro. Izogira ingaruka mbi muri kazoza mu gihe atacokorwa ngo ayo macuniro ashobore kubakwa ahantu heza hagira amazi, hagira isuku ndetse n'umuyagankuba, habeho ndetse n'ivyuma vyo gukanyisha izo nyama kuko zibazwe zironka aho zishobora kubikwa kugira ngo abarundi bashobore gufungura inyama ziciye mu maboko y'abaganga bazisuzumye neza kandi zabaryoha ahantu heza. Abo banyagihugu basaba abajeje intwaro kugira ico babikozeko. Mu ruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka Devota Ndayisenga aramuswa komine ya Muha kugira ngo twumve ico bivugako. Mumenya ko nabo bashizwe muri ico kibanza kitubahirije amategeko nk'uko bisabwa n'ikigo c'ishiramwe mpuzamakungu ONU kiraba ibijanye n'uburimyi hamwe n'ibifungurwa FAO, ahari ko harubakwa ayandi macuniro asa nahibagiwe. Ni inkuru tuzogarukako. Eroge Divin Remesha. Dusubira muri komine ya Mutimbuzi intara ya Bujumbura aho ikibazo c'ubukene bw'amazi meza gihanze abanyagihugu bo ku mutumba wa Gahahe ni muri zone Rubirizi aho nyene muri komine ya Mutimbuzi. Mu gihe bamazindwi batagira amazi, abo banyagihugu basaba leta gutorera umuti iyo ngorane ngo kuko aho baja kuyarondera bayagura ku giciro kiri hejuru kandi nabo basanzwe bari mu bukene ntangere. Dani Claire iratwumva adushikane aho muri komine ya Mutimbuzi. Abo banyagihugu bo ku mutumba Gahahe muri zone Rubirizi bidoga bavuga ko haheze indwi bataronswa amazi meza hamwe no mu yandi makartier yo muri ako gace babamwo. Ivyo rero bikunyurwa nuko aho bagize barayaronka
ibido y'amaritiro 200 bayigura hagati y'amafaranga 500 n'amafaranga 1000. Umwe mu banyagihugu bo kuri uyo mutumba aravyigana. Zone Rubirizi ku mutumba wa Gahahe na mu za quartier Somali turafite ikibazo cy'amazi kiraduhanze cyane tumaze indwi yose tutagira amazi tuvomesha ku makinga nayo akatuzimba ibidiri hagati y'amahera 500 n'igihumbi ku munsi umuntu ashobora gukoresha amabida atari munsi y'8-10. Kubw'ivyo abanyagihugu bo muri zone Rubirizi basaba bashimitse abategetsi babijejwe kuva mu gacerere bakabasigurira ico kibazo c'ubukene bw'amazi ico kivako ngo kuko ataburyo bafite bwo kwama bariko baragura amazi ku mafaranga y'umurengera basanzwe bari mu bukene. Rero twashaka mutubarize mwebwe mushika kure bumva batwara icyo bavuga ko twe ntacyo turamire bavuga ko tubona bose ko bahoze bashaka mutubarize twumve by'ukuri kuko ikibazo c'amazi kiratugoye cyane kandi uburyo tugira turi mu bukene hamwe umuntu akoresha amazi y'ibihumbi 8 ibihumbi 2 ku munsi 5 ntabyo twahava dushobora. Ishirahamwe rijejwe gutanga amazi hamwe n'umuyaga nkuba mu gihugu Regidezo ribikishije ku rubuga ngurukana bumenyi Twitter ryemeje kuri uyu wa kane ko hari hungabana ryo kuronsa amazi meza amakartier yatenga Rubirizi, Carama, Somali, Gasenyi, Gahahe hamwe nahegereye ivyo bice. Ariko ko iyo ngorane iriko iratorega umuti bitumwe nuko umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Regidezo yari yishikiye ahariko harakogwa. Abanyagihugu bagasaba rero ko ivyo bikorwa vyonyaruka ico kibazo cyo kubura amazi kikava mu nzira burundu. Ningaho rero duciye dusozerera amakuru yo kuri no wakane Rusama umwaka wa 2023 ndakengurukiye mwebwe mwafashe akanya ko kuyumviriza abayegeranije hamwe n'abahinga b'ivyuma batumye shobora kuvuga mu kanyumva nabo nyene ndabashimiye. Emmanuel Ninge ko mwari kumwe kuri mikro ndabasezeye ndabipfuriza kuroranirwa mu banyu no mu byanyu.